Ndasubiye kubaramutsa mwebwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Iyi mboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwa mwaranyigishwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abarundi batari bake batekewe n'ubwoba kubera ibikorwa bigayitse kandi biteye ubwoba biriko birakorerwa ku butaka bw'u Burundi. Benshi bakikeka ko hariko harategurwa ikintu kidasanzwe gishobora gusiga gihitanye bamwe mu barundi kandi batari bakeya. Turabigarukako mw'ido n'ido y'aya makuru. Turaza no kubabwira amakuru ahambaye cane ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho benshi bemeza ko abarundi ubwabo yaba abari mu gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu bari bakwiye gufatana mu nda bagatabara igihugu babanje gukuraho intwaro ya CNDD-FDD, kuko ibyo iriko irakorera abarundi birateye isoni, mu gihe abarundi bamaze igihe bari mu buzima bugoye kandi bukomeye, byose bikomotse ku ntwaro mbi ya CNDD-FDD. Byose nyine mugiye kubikurikira mw'ido n'ido y'aya makuru. Cibitoki, inyigisho za gisirikare ziriko zirahabwa imbonerakure imbere y'uko zirungikwa muri Kongo. Haraheze indwi zitatu abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD baronka inyigisho za gisirikare mu ntara Cibitoki, uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi. Amakuru ava muri iyo ntara avuga ko abaronka izo nyigisho baca barungikwa mu bikorwa muri Kongo. Abanyagihugu bavuga ko batekewe n'ubwoba. Izo nyigisho zihabwa imbonerakure ziva mu makomine atandukanye y'intara Cibitoki ku bw'amasoko yacu. Izo nyigisho zibera ku kibuga c'iyo ntara, aho biga gukoresha ibigwanisho inyuma yo gukora imyimenyerezo, bivugwa n'abanyagihugu. Mu nyuma baca baja ku mutumba Cishemere muri komine Buganda mu myimenyerezo yo gushira mu ngiro ibyo bize mu kurasa. Baraturitsa amagerenade, bakarasa ibikoho bya muzinda. By'ukuri birateye ubwoba. Niko abanyagihugu babwiye SOS Media Burundi, aho bayibwiye ko bafise ubwoba bukomeye cane. Bw'amasoko yacu mu Cibitoki, imbonerakure ziba zararonkejwe izo nyigisho zica zirungikwa muri Kongo kugwana n'uruhande rw'abasirikare b'u Burundi barungitsweyo. Abavyeyi b'urwaruka rurungikwa muri Kongo ku ruhande rwabo baratewe umutima uhagaze n'umutekano w'urubyaro rwabo. Bavuga bati turafise ubwoba ku mutekano w'abana bacu. Turazi ko hari imbonerakure zagiye kugwana muri Kongo ariko batigeze bagaruka. Bishoboka ko boba barapfuye. By'ukuri birateye ubwoba. Niko bavugana agashavu gakomeye cane. Abarongoye intwaro n'abarongoye umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD mu Cibitoki barahakana ibyo bagirizwa, n'ubwo izo nyigisho zitangwa ku murango izuba ryaka. Uwurongoye abasirikare mu ntara ya Cibitoki avuga kubwiwe ko hari inyigisho za gisirikare ziriko ziraba ariko atasano zifitaniye n'imbonerakure. Muri iyi myaka iheze, ivyegeranyo vyinshi by'amashirahamwe yigenga yo mu gihugu na mpuzamakungu aharanira agateka kazina muntu co cimwe n'amasoko yacu yerekanye naho biri uko imbonerakure ziri ku butaka bwa Kongo. Imiryango myinshi abana babo bapfiriye ku rubuga rw'intambara yarabujijwe kugandara, kandi biraboneka neza ko ata n'icizere gihari cy'uko n'abagiye kurungikwa muri Kongo bazagaruka,
kuko n'abasirikare b'u Burundi bariyo bariko baricwa nk'impene. Ibi byose nyine bikaza byerekana ibintu bikomeye biriko birabera mu gihugu c'u Burundi. Ubukene bw'amazi mu mpunzi z'abanyekongo benshi bakemeza ko byose biriko birakomoka ku butegetsi bubi buri ngaha mu gihugu c'u Burundi, ubutegetsi budashaka gutunganiriza bose, ubutegetsi bushaka gukorera akarwi kamwe gamaze igihe gapfukama mu nda abarundi. Naho igitega umugambwe Sawanya Frodebu uriyamiriza ubuzima buzimbye mu gihe Uburundi buriko bwitegurira kuja mu matora muri 2025. Umugambwe Frodebu uriyamiriza ubuzima buzimbye ku butaka bw'u Burundi bwose. Ibyo byatangajwe ku wa gatandatu wa 17 Myandagaro igihe Gitega umugwa mukuru wa politike n'umukuru wo mugambwe yavuze kandi ko afise amakenga ko amatora atazoba ayizewe cane ko umugambwe wiwe utashizwemwo mwishirwaho ry'imirwi iyategura kuva hejuru gushika hasi. Patrick Nkurunziza yavuze ko ababazwa n'ihungabana ry'ubutunzi ryibonekeza mu Burundi. Turababazwa n'iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa bya nkenerwa. Kuri ibyo hiyongera ko ibura ry'ibidandazwa bya nkenerwa nk'ibitoro bituma haba ingorane mu kwiyunguruza kw'abantu n'ibintu, hatibagiwe ubushomeri mu rwaruka. Niko yashikirije. Kubw'uwo mukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi, umuti rudende w'ibyo bibazo ni amatora yigenga kandi ahurikiyemwo bose, amatora ashobora gusiga asezereye iyi ntwaro ihari y'agacinyizo. Ahamagarira abanywanyi b'umugambwe wa Melchior Ndadaye kwitaba amatora ya 2025 na 2027 y'abashingamateka n'abankenguzamateka hamwe n'ay'umukuru w'igihugu. Ariko Patrick Nkurunziza arababazwa nuko umugambwe wiwe utashizwemwo mwishirwaho ry'imirwi ijejwe gutegura amatora mu ntara makomine. Melchior Ndadaye umukuru w'igihugu wa mbere w'umuhutu yatowe muri Rusama 1993 imbere yo kwicwa kwa 21 Gitugutu uwo mwaka nyine. Ibi byose bikerekana ko abarundi bamaze kurambirwa iyi ntwaro mbi ya gikenye, intwaro y'agahotoro, intwaro imaze igihe ipfukamye mu nda abarundi. Iduga ridasanzwe ry'igiciro cy'itike ryo kwiyunguruza mu gihugu c'u Burundi rirateye inkeke abatari bake. Haribonekeza iduga ridasanzwe ry'igiciro cyo kwiyunguruza biturutse ku ibura ry'igitoro. Nk'akarorero, hagati ya Bururi usha mu gisagara ca Rumonge itiki ni ibihumbi 20 by'amarundi mu gihe igiciro cashizwe ari ibihumbi 10. Abiyunguruza bagiriza indongozi mu ntwaro no mu gipolisi kwigira isida bibazwa. Itike ryo kuva i Rutana gushika ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana ni ibihumbi 12 mu gihe igiciro ca leta ari ibihumbi 6 bitarenga. Igiciro c'itike ryo kwiyunguruza caraduze no kwibarabara Bujumbura Matana. Abiyunguruza barababazwa no kuriha ibihumbi 25 aho kuriha ibihumbi 10 byashizwe na leta. Abunguruza abantu n'ibintu basigura ko bagura ibitoro mu kinywabi. Ilitiro y'amazutu canke ya essence igurwa amafaranga arenga ibihumbi 30 inshuro 7 zirenga igiciro ca leta. Aho ni mu gihe kibonetse. Niyo mpamvu ibiciro bica biduga cane ku bwabo kugira ngo ntibakore bahomba. Ubumanuko bw'igihugu ntibwama buronswa ibitoro haraheze iminsi nk'uko byemezwa n'amasoko yaho nyine. Abatanga ibyo bitoro bemeza ko niyo baronse ibyo bitoro bahabwa bike ugereranije n'ibyo baba basabye. Abiyunguruza bagiriza abajejwe intwaro n'igipolisi kwigira abatabona ibyo biciro byo kwiyunguruza biriko biraduga. Rimwe mu masoko mu ntwaro ryemeza ko abajejwe intwaro mu ntara badafise umuti w'igitangaza wotuma babuza iduga ry'igiciro cyo kwiyunguruza muri iki gihe c'ibura ry'ibitoro. Ibi byose nyine bikaza byerekana ko iyi ntwaro iri mu gihugu c'u Burundi ari intwaro idashobora kugera igeza igihugu kandi ari intwaro mbi cyane
intwaro iboheye amaboko imugongo y'abarundi. Umukuru wa zone Binyuro arapfunzwe. Cyprien Merimana, umukuru wa zone Binyuro muri komine Byanda mu ntara ya Bururi ubumanuko bw'u Burundi, arafungiwe mu gasho k'igipolisi ku mugwa mukuru w'intara kuva kwa 16 Myandagaro 2024. Akurikiranwa ku caha co kugira uruhara mu bwicanyi. Cyprien Merimana yarungitswe mu gasho k'igipolisi cy'u Bururi ku muhingamo. Yari yahagaritswe imbere y'umutaga. Amasoko mu gipolisi avuga ko yumvirijwe n'inyamiramabi mu gipolisi imbere yo kurungikwa muri iryo bohero. Bw'amasoko mu ntwaro yari arongoye zone Binyuro akurikiranwa ku caha co kugira uruhara mu rupfu rw'uwitwa Jean Pierre Ndikumagenge, umukukurukuke mu gisirikare c'u Burundi. Abanyagihugu b'Igihanga ahabereye iryo bara bemeza ko babonye ku wa gatatu uheze impuzu z'umuhisi ziriko amaraso inyuma y'inzu y'uwo muryango, bakemeza ko byanze bikunze byakozwe n'uwo wari ushinzwe zone, akaba ariho benshi bahera bavuga ko ibiriko birakorwa n'abategetsi bakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba kandi ko biteye isoni, bitegerezwa guhagarara byanze bikunze kuko abarundi bararushe kubera intwaro mbi imaze igihe yibonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Dusozerere kuri no nkuru aho Buringa batabariza uwabo yitwa Eric Mayeye. Hari umuryango w'Iburinga muri komine Gihanga waraye utabaje inyuma y'ifatwa ry'uwabo. Umusore yitwa Eric Mayeye yarahagaritswe ku mugoroba w'ejo haheze. Uwo muryango uvuga ko ufise amakenga ufatiye ku gikenye ca Emery Badogo yafashe Eric Mayeye. Eric Mayeye ninde? Eric Mayeye ni umusore w'imyaka 31 yavukiye mu Bukaramu muri komine Mutimbuzi, ariko yakuriye aho Iburinga muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Eric ni umuhungu wa Alfred Mayeye na Matre Nzobaraba, azwi nk'umunywanyi w'umugambwe SNL, ariko abiwabo bavuga ko atabya politiki yarakijamwo. Mu kazi kiwe ka misi yose Eric akorera ku itongo ry'abapfuye ku Mpanda, aho avomera amazi ababa ariko barubaka imva. Aho nyine akorera ku itongo ry'abapfuye ku Mpanda niho Eric Mayeye yahuriye n'ibyago mu ndwi iheze. Mu gihe Eric na mugenzi we bariko baravoma amazi y'abubatsi, niho haza agahungu k'imyaka nka 15 kihagarika umwanda mukuru mu kinogo bariko bavomamwo amazi. Eric na mugenzi we bafatwa n'ishavu barakubita inkoni nka gahungu. Nako kava ngaho kaja kubibwira nyina. Uyu nawe abimenyesha se wabo wa kagahungu witwa Emery Badogo. Emery Badogo ni nk'igihangange aho Iburinga. Bose baramutinya kubera akomeye mu mugambwe CNDD FCD. Niho haca haduka isekeza ryo kurondera Eric Mayeye na mugenzi we, nabo barahava barahunga baja kunyegera bumvise ko baronderwa na Badogo. Umubyeyi wa Eric Mayeye yaragiye mu muryango wa muhungu yakubitwa, arasigura uko byagenze, arabasaba imbabazi ku makosa y'umuhungu wiwe. Imiryango yumvikanye ko abahungu basubiriye kuboneka abaryango bazohura bagaheza ico kibazo. Alfred Mayeye yaranabimenyesheje mu bajejwe intwaro. Ifatwa rya Eric Mayeye na mugenzi we ku mugoroba w'ejo haheze kw'igenekerezo rya 19 ukwezi k'umunani 2024, Eric Mayeye na mugenzi we baragarutse Iburinga mu gihe bari kwibarabara rya kaburimbo bariko bitegura kuja mu muryango wa muhungu yakubitwa. Niho haza imodoka ya Badogo aca ategeka abapolisi bari kumwe gufata Eric Mayeye na mugenzi we, kubaboha no kubakubita bakabanoza. Ibyo byose barabikoze baca babaterera muri ya modoka ya Emery Badogo, nawe afata ibarabara rija Igihanga. Abaryango ba Eric Mayeye bararanye ubwoba bwinshi, ntibazi iyo Emery Badogo yajanye Eric Mayeye na mugenzi we, ntibazi uko baraye bameze. Ubwabo ico bikoze cari
ku bwabo ico kibazo cari gito kuko imiryango yari yumvikanye uko ikirangiza. Ntibatahura ingene umuntu kubera akomeye muri CNFD aca agira ububasha bwo kwihanira, agahagarika abantu ijoro ata mutahe afise, akabakubitisha akongera akabajana iyo ashatse. Baratakamba ngo umwana wabo ntiyicwe mu gihe uyu mwaka aho muri komine Gihanga hagiye harafatwa abantu bakaca baburwa irengero ryabo. Ntituraronka Emery Badogo nawe ngo agire ico avuze kuri ivyo byose, ariko ikiboneka nuko ibintu bishobora kuba bimaze kumera nabi cane mu gihugu c'u Burundi.